Shalom shalom nshuti namwe bakunzi musanzwe mudukurikira hano ku mbuga nkoranyambaga bumenyi ni umunezero udasanzwe kongera kubakira muri ca kiganiro cacu ca kiganiro canyu umuririmbyi no mucuraranzi. Uyu munsi rero ni umunsi kandi twongeye gutegwa iteka n'umutumire wacu agize imisa dusobanurira mu buryo bwagutse carico umuririmbyi umucuraranzi umwanditsi w'indirimbo ndetse n'umurongozi w'indirimbo inkomoko y'izo ngabire inkomoko y'abo bantu. Uyu munsi rero turashishikara urukurikirane rw'ibiganiro vyacu bivuga ku muririmbyi w'umucuraranzi. Eka kumbure imbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro tumuhe kaze abaramutse angere idondore kaze. Murakoze kwikaze ni Jean-Claude Maniratunga. Baza ko abantu bamaze kumenya izina ryanje. Ego ni wa wundi akorana n'abaririmbyi n'abacuraranzi kwagerageza gusangiza abandi bari mu muzingi w'umuziki kubijanye n'igikorwa dukora inkomoko yacu ngene tubabwirizwa kubikora inyuma y'imyaka irenga 10 ndi muri kino gikorwa. Murakoze mu kiganiro giheruka twari twavuze impamvu y'ukuremwa canke yo guhabwa ingabire nk'Imana ingabire umwana w'umuntu zo kuririmba zo gucuraranga zo kwandika indirimbo kurongora indirimbo mu makoraniro y'abera. Bega mutumire ngo tubwira impamvu y'ukuremwa ku mwana w'umuntu n'ingabire yahawe n'Imana zo kuririmba no gucuraranga ndetse kurongora indirimbo mu makoraniro y'abera no kwandika indirimbo. Murakoze cyane, kibazo ciza kandi gikomeye. Hariho impamvu yatumye Imana irema umwana w'umuntu. Tuza kubona ari umuririmbyi, tuza kubona acuraranga, tuza kubona yandika, tuza kubona arongora canke n'izindi ngabire zose. Mugabo ivyo nibibitsanyo aba yahawe kubw'intumbero kanaka. Rero intumbero ya bano bantu bose tuza kugaruka ku ntumbero yo kurema ku mwana w'umuntu. Twabanza tukibaza mbega by'ukuri ho bariho intumbero yo kurema ku mwana w'umuntu. Imana yo yaremye umuntu kumwe twabona yamuhumekeyemo impemu inyuma yo gutora umukungugu hasi, hanyuma akaba ufise ubugingo akitwa umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Mbega ho bariho impamvu by'ukuri Imana yatumye ikora ivyo? Igome impamvu irahari. Intumbero yo kuremwa ku mwana w'umuntu no kubaho ahesha Imana icubahiro kandi ayinezererwa ibihe byose. Mandi majambo ni kubaho uwo muntu ahesha icubahiro uwamuremye kandi uwo yamuremye akaba ari we aba umunezero wiwe mu buzima bwose kandi ibihe byose. Rero tuza kubona impamvu y'ingabire ihabwa uwo ari we wese mu muzingi w'abanyamuziki. Tuza kubona Imana ihereza abo bantu bose izo ngabire kugira ngo bakoreshe izo ngabire zabo batumbereye kuyihesha icubahiro. Imana ikaguma iri hagati muri izo ngabire kandi ikibasunikira gukoresha ingabire akaba ari kurondera umunezero wuzuye ukomoka kuri nyene kubaha izo ngabire. Murakoze cyane. Ikibasunikira gukoresha izo ngabire akaba ari guhesha iyo Mana yazibahaye icubahiro. Hano hacavuka ikibazo ca twibaza ati mbega ku basanzwe barahawe izo ngabire ariko bakaba batariko barazikoresha ku bw'ico cubahiro c'Imana. Mbega nabo twobibaza kwiki canke mwobabwira iki? Murakoze. Ku bwanje turiko turabona bariko bakoresha ingabire bakaba bariko barazikoresha ku ruhande rumwe ku bw'icubahiro c'Imana, ku rundi ruhande bakaba bariko bazikoresha ku cubahiro c'uwundi muntu canke c'ikindi kintu atari Imana. Bwa mbere no guhitamo kwabo, ariko nsanga hari ikindi kibazo gikomeye cane c'uko hariho ikibazo umwana w'umuntu asanganye. Abo baririmbyi, abo bacuraranzi, abo banditsi, abo barongozi bose
barafise ikibazo kimwe gituma badashobora gukoresha izo ngabire zabo ku bw'icubahiro c'Imana. Imana n'umuremyi kandi yaremye ikintu cyose itumbereye icubahiro cayo. Ibintu byose Imana yaremye yabiremye ifise intumbero. Uravye nk'akarorero umuntu yaremye ino ntebe nicaye yashoboye gukora ino ntebe nicayeko, yarafise ibicapo mu mutwe ku munsi umwe umuntu azocicarako. Yari azi ko ari Claude ariko mu mutwe yari afise gucapa ku buryo umuntu ashobora kwicara neza nk'uko nicaye, agashobora gushiraho hano hantu ho gushira amaboko. Abubatsi b'inzu kugira ngo bashobore kubaka inzu ariyumvira ingene iyo nzu izoba imeze, ivyumba izoba bifise, ingene azoduza impome, ingene azosakara, aho abantu bazorara. Ni ukuvuga uza gusanga abana baremwe n'Imana ubwabo bafise gushobora kwiha intumbero y'ikintu kanaka mu bumenyi Imana yabahaye, mu ngabire Imana yabahaye. Ivyo bishuriza kwerekana ko Imana ubwayo isanzwe yo yifise intumbero ikomeye cyane ku kintu cyose yakoze, na cyane cyane ku mwana w'umuntu. Rero bano bantu iyo ngorane bafise no kutamenya, ntavyo bazi. Benshi ntavyo bazi ko bwa mbere bakomoka ku Mana, ubwa kabiri ntibazi yuko ingabire bafise ari Imana yazibahaye, ubwa gatatu ntibazi yuko ingabire bafise ari Imana ubwayo yagenye ingene izo ngabire zizokoreshwa. Tuza kubona rero muri ca gitabo dukunda kuvuga gikomeye kandi kitubwira kahise, kitwereka yuko iyi ntumbero vy'ukuri ikomoka ku Mana. Kandi rero niyihe ngorane ituma ivyo vyose bidakunda, ni uko umuntu ari umunyavyaha. Umuntu n'umunyavyaha kandi ivyaha vyiwe vyamutandukanije n'Imana. Kubw'ivyo ntashobora kumenya intumbero, imigabo, umugambi Imana ifise ku bugingo bwiwe. Ivyo bizoca bigira inkurikizi z'uko umuririmbyi, umucuranzi, umwanditsi ndetse n'umurongozi w'indirimbo abaho ahushagirika mu ngene akoresha izo ngabire, kuko ntabona, kuko arahumirije, ari ahantu haboshwe, arugaranye. Ni ukuvuga ni ingorane imwe y'icaha. Urakoze cyane. Ni ingorane imwe y'icaha. Turumva ko kumbure bitoroshe impamvu ituma abo bantu Imana yizigiye ingabire badashobora kuzikoresha kugira ngo bahimbaze. Turumva ikibazo ko ari icyaha, kandi iyo bimaze gushika aho ikibazo cy'icyaha cy'ukuri biba byoroshe. Hamwe n'ibyo rero reka tubashimire, twizera neza yuko mu kiganiro kizokurikira muzotwagurira kugira ngo mutwereke impamvu ikibazo ari icyaha n'umuti woko kugira ngo abo bantu bahawe izo ngabire bariko barazikoresha mu guhimbara ibindi bintu atari Imana yazibahaye, nabo bashobore kumenyeshwa canke kubwirwa ko mwagarutse ku kijanye n'uko batazi iyo bakomoka, batazi n'iyo ingabire bariko barakoresha zikomoka. Kumbure muzodufasha kwagura kugira ngo nabo ubwabo bamenye canke bashobore kwisitiwa muri ivyo bikorwa bariko barakora, kugira ngo bamenye neza yuko batabikora ku bwabo ariko babikora ku bw'icubahiro c'Imana. Reka tubashimire mutumire. Mwakoze nama kudutumira. Ego, twizera ko n'ikindi gihe kumbure muzodaha kano kanya kugira ngo dushishikare tuganira kuri bino bibazo bitandukanye bigaragara muri no muzingi w'abaririmbyi, abacuraranzi, abanditsi b'indirimbo n'abarongozi b'indirimbo mu makoraniro y'abera. Naho